Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwaye tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngamba mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye n'umwo politike hagati y'akazina muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ibyo nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari ubutumwa bwejeje kuja ahabona bukaba ari ubutumwa bw'umuhanuzi kuri Perezida Varisito Ndayishimiye. Uyu muhanuzi akababona ko Perezida Ndayishimiye atatahuye ijambo ryo muri Bibiliya yakoresheje mu gutuka Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem. Umuhanuzi akavuga ko iryo jambo riri mwikete umutumwa Paulo yandikiye Timote canke Timote nkuko tuza kubigarukako. Dusubiye inyuma gatoya kugenekerezo y'indwi munyonyi y'umwaka ubwo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu aho yaragiye gushikiriza umusaneri mushasha w'iyi komine yaratutse ku mugaragaro Faustin Ndikumana aserukira ishiramwe Parsem gishinze gukangurira abantu guhindura ingendo. Parsem kandi akabazwi ko yamayerekana aho ahagaze mu bijanye n'intwaro. Mugihe rero yari karashikiriza umustaneri mushasha wa komine Matongo Janvier Kanyana kwigenekerezo ya 5 munyonyo uheze, umukuru w'igihugu yagereranije uwarongoye ishiramwe Parsem n'abantu babiri bo muri Bibiliya bagwanije imigambi biri y'Imana ari bo Sanibalati na Tobiya. Uti akoreshwa n'amadayimoni ameze nka Sanibalati na Tobiya. Murazi imyaka afise ntarigera arongora ariko arabandanya henda Barundi nimba ari umugabo ntarongore. Atangerasiyo ya buri munsi ku muryango wiwe niko umukuru w'igihugu yashikirije. Bamwe mu banyagihugu biboneka ko barengewe ntibanyegeje umubabaro wabo. Mu karere kazungurutse ku mbuga hwaniro cyane umukuru w'igihugu abandanya amajambo yiwe atameze neza, agasaba bari bahari bati mubwire umuntu mumbwire umuntu atakindi kimuriza atarinda yiwe. Murantunge mumbwire umuntu atakindi kimuriza atarinda yiwe hari ico yo kwigisha umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yarashize kure mu guhamagarira bari hafi yiwe ko bo kwita izina Faustin Ndikumana bivanye ko yo kwitwa ikiburirane. Uyu muhanuzi akaba yaribukije nkuko twari tubigarutse ko yakoresheje imvugo ndetse yifashishije n'ijambo riri mwikete umutumwa Paulo yandikiye Timote canke Timoteyo. Paulo ntiyavuze ko umurongozi ategerezwa kuba yubatse urugo nkuko Perezida Ndayishimiye yabishikirije. Umutumwa Paulo wenyene ntiyari yubatse mbere yahanura abo bishobokera ko bomera nkawe, ahubwo yavuze ko abaramutse bubaka bogumana umugore umwe. Yavuga rero ko umurongozi mu gihe abaye ari uwubatse yoba ufise umugore umwe kandi atunganya neza urugo rwiwe. Uyu muhanuzi akabandanya yerekana kandi ibindi Paulo yavuze ko bitegerezwa kuranga umurongozi, harimwo kuganza ingeso ziwe, kutabimborerwa, kudakunda amafaranga n'ibindi. Umuhanuzi akarangiza yibaza nimba Perezida Ndayishimiye wenyene akwije ibisabwa umurongozi. N'ibintu umukuru w'igihugu yadukanye byo kwinjira mu buzima bwite bw'abantu vie privée bishobora ngo kutamworohera kuko biriko bivyara ko abantu bazura ivyo muri vie privée yiwe. Kutubaha abanyagihugu atwara bituma abanyagihugu nabo badasubira kubaha Perezida Ndayishimiye. Abahanuzi bamwegereye ngo bamufasha guhagarika iyi ngendo igayitse kuko iyi ngendo aho gucafuza abo mukuru w'igihugu atuka igenda itesha agaciro ikibanza n'iteka vy'umukuru w'igihugu wenyene. Amajambo ya Perezida Ndayishimiye aranatangaje mu gihe kandi muri leta yiwe nawe hasanzwe harimo umusore ngo nimba abasore badafise ico bamarira igihugu vyagenze gute ngo agene umushikiranganje Hassan Kibeya. Ni benshi bamaze gukuranwa muri leta yiwe kandi vyarabagoye mu ngo zabo. None abo bo vyagenze gute? Vyiza ngo umukuru w'igihugu yo kwishura ku bibazo bihanze igihugu agatanga ijambo ry'iteka ryerekana ko abarundi igihugu kiriko kiraja n'ingene gihagaze. Ibi rero akaba ari vyo umwe mu bahanuzi yoba yarashikirije cyane kuri ubu butumwa bwashikirijwe na Perezida Varisito Ndayishimiye yita Faustin Ndikumana ikiburirane ngo kubera ko atamugore afise. Nkuko bibandanya abivugwa
umwe mu bamenyesha makuru n'abakorera mu banyamahanga yagize ati CNDD FDD n'abanywanyi bayo ntaco bagifise bashikiriza nugutuka gusa abanegura ibitagenda neza ngo ubu ni ibitutsi gusa ntimuzotangare ejo umukuru w'igihugu atutse abantu kuri ba nyina wabo. Nubwo kandi benshi bagerageje kurondera Rosine Guillaume Gato navugira umukuru w'igihugu ntiyashoboye kwitaba. Sanibarati na Tobiya nawe nkuko twabigarutse ko nabantu babiri bo muri Bibiliya berekanisha vu ry'Imana. Ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye sivyo yadukanye kuko muri Bibiliya Sanibarati na Tobiya nabantu babiri bagerageje kuburabuza ibikorwa vya Yeremiya yararongoye Yerusalemu mu gihe yari karubaka iminara yari yarasambuwe muri ico gisagara inyuma y'uguhungira i Babuloni. Tukabisanga mu gitabu ca Nehemiya. Sanibarati yari arongoye intara ya Somali yerekana utavuga rumwe mu vya politike ico gihe. Mu gihe Tobiya yari umushinga ntaye w'umunyamahanga afitanye ubucuti n'abayahudi yerekana guhemuka n'ibiturire. Muri Bibiliya rero abo bantu babiri berekana abantu banegura berekana abantu banegura bacinege canke baburizamwo imigambi y'ubutungane n'ituze ry'Imana. Kuva habaye imigumuko y'umwaka w'ibihumbi 2015 abenshi mu barongo y'amashiramwe yigenga bahisemwo guhunga. Faustin Ndikumana rero ari muri bake cyane bakiri ku butaka bw'u Burundi akaba bandanye yamiriza igiturire intwaro ibereye itabaho akanerekana icokogwa kugira ngo igihugu kive mu ngorane kitanigeze kibona mu mateka yaco. Nkuko bibandanya kabivugwa tuvuye kuri ubu butumwa bw'uyu muhanuzi benshi bati rero kuki President Ndayishimiye ari we ariko aratukana n'abavuga ivyo adashaka. Ico ni ikibazo benshi babandanya kwibaza. Ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo uheze igenekerezo y'icenda mu nyonyo y'umwaka w'ibihumbi 2025 ishiramwe Fokoderi yatunganije ikiganiro cavugiyemwo ibintu bikomeye cyane. Iki kibazo ni cy'abatumire bahagaze ko cyane mu mwanya wa mbere. Umumenyesha makuru mu binyamakuru mpuzamakungu Esdras Ndikumana yarerekanye uruhara rukomeye abavugizi ba Perezida Nkurunziza bari bafise. Wirinyamitwe na Jean Claude Karerwa ntibigeze bahunga abamenyesha makuru. Buri mwanya wasanga biteguriye gutanga umuco mbere niyo hari ico umukuru w'igihugu avuze ntigitahurike ugasanga barazi kugihinyanyura. Esdras Ndikumana akavuga ko ubu nta numwe afasha President Ndayishimiye kuko umuvugizi wiwe Rosine Gato ni aratinya. Umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD aratinya kuvuga. Abashikiranganje nabo baratinya kuvuga. Ndayishimiye rero avuga wenyene none ngo yarengewe. Erari nibizi nawe kandi yarerekanye ingene umukuru w'igihugu atakigira watuma kubera ivyo abo bakorana bamwishura asanga bidahuye n'ivyo ashaka. Umukuru w'igihugu yarengewe n'ibibazo. Ibintu vyose bisa n'ivyamuyangaranye none yisanga ategerezwa gutukana. Uyu Erari nibiza akavuga ko abandi bakuru b'ibihugu bahora babigenza mu guha gasopo abo mu mashiramwe societe civile no mu masendika. Ariko Ndayishimiye biboneka ko atawe asigaranye yotuma ngo nta possible asigaranye. Muri ico kiganiro kandi Pacifique Ninahazwe nawe yaratanze uburorero bwinshi bw'ingene vyamugendeye mu bihe President Nkurunziza yaba amushavuriye. Yaratanze ntaye zijanye n'intumwa yagiye aramurungikira canke ingene Edouard Nduwimana yahora abatuma ko akabaha gasopo mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Nta munsi numwe President Nkurunziza yigeze atukana n'abantu ahubwo yamenye gukoresha inzego z'igihugu. Kubwa Pacifique Ninahazwe ngo President Ndayishimiye yatanguye kuruha rwose mu mabanga arimo kandi asa n'uri wenyene mu nzego nkuko babitangaje. Ibi byose rero akaba ari byo abantu benshi kanye hirya no hino mu gihugu abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bagenda baragaruka ko cyane cyane bisunze amajambo President Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza muri no minsi cyane cyane ko bariko baravuga ibitagenda neza mu butegetsi bwiwe. Benshi bakabona ko ibibazo vyamurengeye rwose ari ibintu biteye ubwoba kubona umukuru w'igihugu yakaba yafise abavugizi n'abandi benshi batandukanye bashikiriza ivyo abanyagihugu batatahuye canke se basubizanye n'abamenyesha makuru ndetse n'abandi bo muri societe civile ariko wewe akaba ahagaze ariko arabigwana wenyene. Mu yandi makuru reka tubandanize kubiriko biravugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Hari nyisha abaganga bakora mu bitaro Rwakaridi ku myidogo abanyagihugu bamwe bati ese ubwo leta koko iritwararitse ivyo bitaro.
mu ndwi ibanjirije iheze haragiye ahabona imyidogo abanyagihugu bitura ibitaro Rwakaridi Bujumbura. Hari abaganga bagize ico babivuga ko bose bakavuga ko nabo barengewe ko mu vy'ukuri badafise ubushobozi bwo kwakira abantu bose bitaba ivyo bitaro. Baravuga kandi ko ibitaro bitagifise ibikoresho bikwiye, ariyo mpamvu hari abantu bahabwa amasango atubahirizwa. Ariko nabo baremera ko hari abavuzi bigenza nabi, bakavuga ariko ko hariho nabandi bitayeho rwose abagwayi kandi babihebera. Hano tubasangiza ubutumwa bwa babiri mu bagize ico bashikiriza cyane cyane kuri iki kibazo cyavuzwe ku bitaro Rwakaridi i Bujumbura. Umuganga wa mbere wo kuri Rwakaridi yanditse agira ati: "Nagirangire commentaire kuri poste mwashize habona yerekeye ivyabereye kuri Rwakaridi. Ego ikosa ryarahabaye. Nk'umwe mu baganga bahakorera nagira nsabe abagwaye tubabwiye ko ibitaro vyuzuye atakibanza dusigaranye bazoza baranyaruka kubitahura. Muri Rwakaridi hari ubwinshi bw'abagwayi ariko si hanini cyane. Ubu abavyeyi bavyara usanga baryamye hasi n'utuyoya kubera ubwinshi bwabo. Dusabe leta umugambi wo kwagura Rwakaridi dushigwe mu ngiro n'ingoga. Hari abo nabonye bavuganisha vu ryinshi k'ibitaro Rwakaridi vyo kugagwa. Uwo si umuti, burya abamaze kwakirira ugasanga barungitswe n'ibindi bitaro cyangwa se bahawe transferi nabo ni benshi. Rwakaridi gatanga urusha rwo ko bavugwa atamahera barishe gushika bakize nibo benshi. Ibitaro rero bifise akamaro gakomeye, ahubwo bikwiriye kwitwararikwa n'abatwara igihugu. Uti bagenzi, umwuga wo kuvura ntiworoshe, rimwe na rimwe muzoze muratubabarira. Hari igihe n'uburuhe butuma umuntu avuga nabi mu gihe abantu bataramenya gukontrola stress zabo. Turasavye kandi mwibagira amakosa ya bamwe, ahubwo mugume mwibuka abaganga babafashe neza kuko si twese dukora nabi. Nukuri ndashobora gushinga intahe ko muri Rwakaridi turimwo bamwe twitangira abagwayi tugaheba n'amahera make yacu duhembwa, tukabagurira imiti canke ibipimo n'ivyo bafungura, tugateranya nk'abaganga kugira abagwayi boroherwe. Burya umuganga nawe nimwagumamo umutuku gusa azohava acika intege, ahubwo nimudufashe gusemerera leta natwe itworohereze turonka abakozi bakwiye n'ibikoresho bikwiye, umugwayi azoheza yoroherwe. Murakoze kandi muhezagirwe. Uti nta bikoresho Rwakaridi ifise, abategetsi ntibashaka ko tubivuga. Uyu ni undi muganga yashinze intahe cyane cyane kuri iki kibazo c'ibibera mu bitaro Rwakaridi i Bujumbura. Uti nagira nanje ngira ico mvuze ku kibazo c'umwana yavutse atagira aho umwanda uca mukuru, none itariki yo kumukora ikaguma yigizwayo. Nanje vyambabaje ncanda bibaza. Banyishuye ko ikibazo kidahagaze ku baganga, ahubwo ari ukubera ko atabikoresho dusigaranya. Mu vy'ukuri ibitaro bigeze habi, ariko kirazira kubivuga. Ntitugishoboye kuvura abahawe amasango. Le programme ubu tubaga abari mu bibazo vyihuta cane, situation d'urgence. Niho rero hacaduka ka mwana wa mama. Nukuri abagwayi batubabarire, si twebwe nta bikoresho dufise. Leta nigarukira ibitaro Rwakaridi, abashinga amateka nimba bakunda abanyagihugu nabo nyene bakaba bikunda, nibagendere ibitaro bamenye ingorane zihari, hanyuma bategeke leta kugarukira bino bitaro, atari gutyo ni vyahuha bizotera bihuhuka. Leta Nestor Ntahuntuye yoba izi bino bintu bihanze ibitaro Rwakaridi Bujumbura. Aha rero ikibazo gikomeye kuri leta niko hari ibibazo by'abaganga bafata minenegwe abagwayi. Iki ni ikibazo cyubakiye ku buyobozi bwa Hopital Rwakaridi. Habonetse umuyobozi yitaye abagwayi, abaforoma n'abaganga bafata nabo umugwayi bo bihanirwa kandi vyoca bihera. Mu gihe rero ubuyobozi ataco bubikoze ko nta kizohinduka, ahubwo hazoba hakenewe guhindura ubwo buyobozi. Ariko ku rundi ruhande ibitaro bititwararitswe na leta ntaco bizoshobora. Kubona umuvyeyi yibarutse aryamye hasi kwisima cyo kimwe n'uruyoya ruhejeje kuvuka na kamaramaza. Kubona ibitaro vyakira abagwayi birungikiwe n'ibitaro vyo mu ntara zose ugasanga ntibigira ibikoresho bikwiye, ntibigira imiti ikwiye na kamaramaza. Ni ikimenyetso ko leta ititayeho abagwayi.
Imbere yo kongereza za miliyoni perezida asumisha ku munsi hobanje kongerezwa imiti n'ibikoresho kuri Rwakaridi kuko ari ibitaro vy'abarundi bose, aho konona amafaranga y'igihugu mu bintazi ngo n'urumuri rw'amahoro canke mu bikorane vyo gutukana gusanga ayo mafaranga yohabwa ibi bitaro umurundi wese ashobora gusanga bishitse agakenera. Amafaranga ariho ariko arakoreshwa nabi. Hari abategetsi bihenda ngo bo ko bafise amahera menshi bivye bazovurizwa mu bitaro bizimvye canke hanze y'igihugu. Yamara twibuke ko ku munota wa nyuma na President Nkurunziza hari icuma cyo kuri Rwakaridi yakeneye basanga naco ntikimeze neza. Hopital Rwakaridi si abakene gusa ni y'abarundi bose, ni itunga rya twese. Twibuke President Bagaza yavyubatse abisiga bisayangana, tumwereke ko atari we mugabo wenyene Uburundi bwibarutse. Nestor Ntahonuye, François Havyarimana, Ridwine Baradahana nibakora ibishoboka byose Hopital Rwakaridi subira n'iteka ryayo mu gihugu, abanyagihugu bayitura basubire guhimbagwa mu gihe bayituye. Miyandi makuru hariko haravugwa muri kano kanya ni ikiziga c'umukenyezi catoye mu ruzi Macunda, abanyagihugu bakavuga ko yishwe. Icago cabaye ku munsi w'ejo uheze kiriko kirahungabanya komine Gishubi mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Ikiziga ca Donavine Nibizi w'imyaka 52 caratowe mu ruzi Macunda ku macamo w'umutumba Mugano. Kubwa Silvamani Rakiza umukuru w'umutumba Mugano, uwo muhisi yari yarabuzwe irengero kuva ku igenekerezo ya 5 Munyonyo, umunsi yari yagiye ku ivuriro kwivuza. Umunyagihugu niwe yatabaje nyuma yo kubona ikiziga kireremba mu mazi y'uruzi. Ngo buryo rero uwo mukenyezi yapfuyemwo birimwe igipfungu. Umukuru w'umutumba wakavuga ko yoba yari yahuye, ariko abanyagihugu benshi baravyamiriza bibaza ko ashobora kuba yarishwe kubera amatati y'amatongo, bakemeza ko umuhisi yanaboshwe imbere yo gutabwa mu ruzi. Kuri iyi saha nta muntu n'umwe arahagarikwa kubw'abajejwe intwaro. Umuhisi yahambwe uwo munsi nyene ku mutumba Mugano. Amatohoza ariko arakorwa kugira ngo hamenyekane uburyo urwo rupfu rwagenze. Urwo rupfu rukaba ruriko ruravyura umubabaro n'agahinda mu banyagihugu b'Igishubi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usanga izano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.